nari umugwayi nawe ari umuganga wanje Sure. muca muvyumva ko twahuriye ku bitaro umwe agwaye undi ariko aravura nuko mu bisanzwe kuja gufata umuntu wundi menga yaje kugutwara umugabo kaja kumukubita hajya ahantu harimwo brutalite aha nsohotse nkurirana n'umugabo aje mu muryango ndamwakira aricara acarambwira ati sinteba akira iki gipapuro ndakuzaniye uraza kubwira umugabo wawe numva umutima umenga urasimvye ndavuga ibi ndabiraba kwe iki kintu ni gikazanye ca ndiherera ca ndakiraba ico gipapuro cavuga ngo mwitegure twari kuwa kane kuwa kabiri musohoke mu nzu yacu muhapfe umunsi umwe twigeze kwisanga atakintu na kimwe dufise turi muri ba bantu yemwe yigeze kwisanga ataco bafise umunsi umwe hama madame acambwira ngo turasigaranye 20,000 yari 10,000 10,000 acambwira ati rero dukora iki umva 10,000 hama ntuzi ngejo ngo uzosumisha iki sinzi ko mubona ibihumbi 10 bujumbu nta nyuma y'urugo dufise madame acambwira ati dukora ikintu rero tugende kuri beach tuyage tunezerwe udufoto ndadufise tuwo munsi catuja kuri beach madamu acaguramwo pome arasasa akantu kuri beach tugura amafana abiri zari zikizimbutse sikera n'agapome turasharija nyene akadeko kuri Tanganyika nagenda kugira ngo izo foto abazibonye Fisimana Fisumuzigamye Adizosa nkikice Nurukundo Ndakumetri Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira hola wewe ayo makuru wayumvise wayabonye yitwa Stone iyi ni alimentation nyine igezweho ngaha mu gisagara cyacu ca Bujumbura ntusubire guhendwa ntuzimire iyi alimentation ibintu byose birimwo mvuze byose wumve byose kandi kukabe ikeze ikirenze ico ningere bakwakira wava bibaza ngo niko ndakubesha bebe babwira ubwire ngene bintu bikara yes alimentation isanzwe ni supermarket usangamo ibintu byose vy'amafresher ibintu do karite kandi kwibe y'intoyi naho sahandi na kuri boulevard de l'Iprona hafi cyane na Polisebe aho nawe ntawo tahazi ntiwozimira ni kuri rya barabara nyene hari kietaje ciza kandi kinini nk'uko bibona kandi ibintu byabo bigezweho birazimbutse irabire nawe raba nibi niho biri ariko kandi akanimero nakanyine ubona bose barahasumira mu masaha yose abayuguruye kuva kwa mbere gushika kwa Mungu kuva mu gatondo gushika mu ijoro ntaco wo tuburana kuva mu gatondo gushika mu gatondo wewe ntukibwe Stone Supermarket, in God we trust. Hola my people, turabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasambuko muraturabira ko Cank Norasque Ntare VI I'm so rich and man of God I'm new creation I'm son of God unstoppable n'andi mazina menshi ariko muri iminsi mfise umwana mpara yitwa Haya akabebe niko kagezweho nitwa Papa Haya so niko bimeze ariko kandi murabona ko turi kumwe na couple iyo mumvise nabwiye couple muze mwumva rero couple ni benezi urabona uyu mujama ngere yimosheje ubwanwa haba harimo n'akantu k'akarongo akareba bakita kabijya ariko kandi uyu mudamu yamahereni si bwa bwana ni yandava mu butiriki abatumye commande si bwa bwana ibintu bikaze rero couple nk'iyi bifise nta ikomeye cyane antuka muri introduction mumvise yuko ari ibintu birenze ariko kandi reka tubaramutse duhere ku mudamu turabaramukije amahoro cyane umeze neza tumeze neza ego birumvikana no mwijwi si bwa bwana turakureba bwije brother
Yo bro. Oh, turabaramukije. Ah. Tumeze neza, Kristo n'umwami. Kristo n'umwami. Okay, imbere yuko mwidondora rapfa pase wariko uragaburira ishengero narabonye hari dimanche heze Yari araheze 2 weeks, yari apotheosis event, evening. Yeah, ubuzima bw'ubumana nibwo twariko turabamo. Aga. Yeah. Bona ujurenze nimba hariho generation ijikaze. Wena ujuji Ni bwa buntu. Aga ubu buntu nabwo burarenze. Bugeretse ku bundi. Bugeretse ku Iyo buntu. ndirimbo urayizwa buntu. Kaya nitwo kayoberwa n'agakantike kadukujije kuva muri Sunday school. Ya burya buntu butangaje bwadukuyeho ibyaha twakoze. Kaya ndakazi kweli. So, reka mwidondore amazina. Bon, nitwa Ndayikeje Aimable, sanzwe ndumupapa w'abana batatu. Okay. Nagira ubuntu bwo guhabwa umugore mwiza asumba abandi bagore bose ku isi. Nubakanye n'umudamu araza kwivuga mwiza, shima Imana yampaye. Ambavu y'ivyo turi Ebenezer couple canke se Ebenezer family. Sanzwe ndi n'umukozi w'Imana muri Thanks Generation Mega Church. Sanzwe hariho nderewe aho umuvyeyi wacu Apotre King Diedone aturereye. Imana ibahezagira. Iyo avuze Ebenezer bavuze ibuye rigiriki. Na nubu Uwiteka aracatwibutse. No. Yeah. Uwiteka ntatwibagira. Ntatwibagira. Jame. Ndamuzi. Yeah. Ariko kandi my sister idondora. Murakoze nitwa Jiti Agateka. Beshi banzi ku izina rya Colombe. Cangwe the crown of glory. Nakubali. Tumumama ndubatse. Nubakanye n'ujya mugabo yaruse abandi. Umwe. Dafise n'abana nkuko yabivuze. Beshi bakiri mu nzira Imana ibahezagira. Harimo abamaze kugaragara ariko. Yego. Bangaye? 3. Wa mugabo abiriko. Mwene ndanusinzi. Mwabyumvise tuzakwa turi kumwe na Crown ariko kandi turi kumwe na Aimable. Iyi niyo couple mfana ni Ebenezer couple canke Ebenezer nanone uhoraho ntatwibagira ntadekona yama muri side yacu niko bimeze. Tuzakwa two turaganira ibintu nibindi ariko kandi imbere ko tuja kure Mama Crown mwahuye gute mwahuye ryari dushingira intangene mwahuye. Inkuru yacu ni ndende cyane ariko kandi ndakunda iyo ntangiye kuyivuga kuko uguhura kw'abantu babiri haba harimo umugambi w'Imana ushitse kandi urashe. Twahuye 2015 oui 2015 nari umugwayi nawe ari umuganga wanje. Muca mubyumva ko twahuriye ku bitaro umwe agwaye undi ariko aravura nuko biremewe yuko umuganga aresha umugwayi. Ni gitangaza c'Imana ko nayishikiriwe iwanje muganga cyane ndugiraho nyene byari bimeze gute? Byari bimeze neza, nakiriye umugwayi nkuko sanzwe nakira abandi mugabo nama mvuga mwino ntahe iyo uhuye na Eva wawe umutima biradodora uramenya ko wahuye na Eva wawe. Peu importe ama situation murimwo nanje narabonye ko mpuye n'umuntu wanje naho nariko nditaho warafise amagara atifashe neza ubwo namenye ko mpuye nico ciza mu vyiza iciza kirenze ibindi vyiza byose Imana yampaye. Twari ku bitaro mu Kayanza rero ndi umustagiaire sinebwa heze universite hamaraza ndamwakira mu bandi bagwayi ndamwitaho turamukora ivyo tumukorera byose gushika kuri resultat rero ziranyaruka urabyumva nyene nawe nsanzwe ndi umuntu anyarutsa mugabo anyarukije kwera ariwe ako nikobura nakuwe ko mu mutima biba byadodoye mugomba nsanzwe muri rusange nita abandi bagwayi bose amari tuca turamenyana tudugiraho naho rero ibi vyiza turiko turabamo byahereye muri 2015. Voilà. Mwaje gukundana gute rero Crown? Twaje gukundana murumva yuko twari duhuye umwari umuganga na jene ko ndigira iby'ubuganga gusa sinari bwaheze. Twahuye nyene muri ubwo buryo bw'igitangaza nkuko ku buryo nyene vyategerezwa kuvyara ikintu kinini. Ico novuga nkaha muri parenthèse
naho ntarindi sure yuko uwo muntu mbonye ari umugabo wanje kuva uyo munsi naramenye ko mpuye n'ibiburiburi umuntu atandukanye n'abandi bose nari maze kubona kubera yuko igihe duhurira kwa muganga nari merewe nabi ndemvye ntashobora no kuvuga sinashobora no kwiexprima ngo ndamubwire ngo nitwuko mugabo wewe yaragize initiative bivanye n'umuntu yari yamerekeje aratora nimero arayisigarana arandondera muhira arambaza uko merewe aho hantu rero nabona umengana umuganga akomeye ariko aritaho umugwayi wiwe nkavuga ati aho bica hose nukuri hari abantu beza bakibaho kuri yisi kuko numva ko moye n'umuntu ari special rero uwo muntu ari special aciye ansaba ati je ndakeneye ko tuzoyaga twicarane byaba ari ibintu byoroshe ko navuga ati nukuri aho bica hose yaranyakiriye neza yaramfashe neza aho rero niho twaciye tuganirira aca arambwira ikiri ku mutima bien sûr sinavyemeye avuze ngo nzoguhinyishe si zijya nibi kimwigi bijya bintu byarimwe amaparametre menshi yari algebre yari formule formule ya kera kandi yari itatse yo kubanza kuraba ko ufise patience okay yararindiriye gose sije narindira umwaka wose sure ego mugabo tukiri kwako kantu sinoreka kubwira abantu ko ibyo abantu baraba atari byo narabye ndabizi ko nsanzwe bise icyandemewe cyiza mugabo mwico gihe sico nandiko ndaraba kuko sinzi ko maze kubona ukuntu umugwayi yegeranije ntiyipodoye bijya abantu baraba ndakunda kubivuga mwino ntaye bijya wari kwisunga umuntu akaraba taye ko umuntu aremye ko yipodoye ukuntu hasa sibyo narabye ico gihe kuko ntibyari gukunda ko ndabiraba kuko situation y'umugwayi yari umugwayi arembye apana umugwayi ujya atarembye akunda kukabwira abantu rero mwino ntahe sinisunze naho navyo nyene ubu ndabibona kandi nkanezerwa naho Imana bimuhaye ico gihe sinabiraba ico gihe warabiki rero ni kurongorwa namwe nikiri cyo ndiko ndumva kuko umuntu nawe urabona arembye uri kuri apreleva niyo romance sinza hano ubwivyukira ariko nshatse kuvuga ko umushinge wa byose ntaravye kubifadika nijyaje turongorwa kuko abarongorwa namwe mu Imana nibo bana baye yo okay mariage ari meze gute mariage mwagize mariage mu fisiki mu buziki crown ivyo twari dufise nivyo mwari mubote twari duse byose ko twari duse Yesu voilà kandi twari duse no kwizera ivyo twari tubuze navyo sinobivuga ko cyane kuko turinze tugira ivyo byose ibisigaye turabironka muri we mugabo tuvuze nko kubifatika twari dufise nyene ibikwiye oya ibikwiye nibikwiye bo hari ivyo tutovugira kameme ariko twari duse basi bikwiye nk'abajya bose bagira mariage ariko kubironka kabaye ubuntu bw'Imana kubera ibyo twabonesha amaso ntivyari gukunda mugabo kubw'ubuntu nuko kwizera twari dufise byarashobotse ca tukora mariage nziza twari nziza problem mwagize mariage kubera ko uri mu boss canke mwagize mariage kubera ko wadesize yo mariage yacu nti novuga harimo particularité harimo ubutandukanye nari nkora madame ari umunyeshuri hama twumviye ijwi ry'Imana usumba kwirongora cyane kuko ibyari kumubuza ko dukora mariage byari umuntu aciga aba ari concentré ku mashuri ariko hari kitangaza cabaye hano hose twaje gusenga bace batuvugaga turabona mariage Imana ihezagire aba prophète cyangwa se abakorera mu ngabire yo kubona mwisi impemo no kumva ijwi ry'Imana hama natwe twari dusanzwe turi abana b'Imana natwe rero twumviye iryo jwi niryo twabagiye dukurikira kuko iryo jwi urikurikiye ntiwihenda iyo bavuze ngo ibintu byari bihari canke bidahari bivana n'umutima w'umuntu kuko burya nta mariage mbi ndigera mbona nta nanziza ndabona kuko ukoze ibitangaza ejo hashaza undi akora ibitangaza biruta ugacibona ko mariage ari ukorosha umutima mugabo nk'abana b'Imana twakoze ibisuzuguritse twakoze ibintu byiza kandi Imana yaduhaye ibyo tungana bitubereye rero umaze kuronka aho uba ibujumbura utahana umugeni ukabufisa akadeplacement
burya imana iba ya lo minimum des choses uba wayironse cyane mugabo nta si kenshi ingo zihera kuvyuzuye si kenshi zihera kuvyuzuye Pawulo acavuga ngo nize kubaho mu murenge niga no kubaho ataco mfise iri umwana w'Imana rero wiga kuba mwizo side zose ari zibiri tuvuze ko twahise duhera amazu ikiriri oya tuvuze ko twahise duhera tuba tufise inzu yacu oya ariko hariho processes twabayemo ariko twagiye tubona ubwiza bw'Imana nagiye mu ubwiza bw'Imana amen ni gute umuntu yohitamwe mu bantu benshi bamurondera ni gute umukobwa yohitamwe mu bantu crown ni kibazo cofata nk'amasaha nk'abiri kugira ngo ndakivugeko mugabo rikamfate ayo masaha abiri ndayakuremo imisegonda nka 40 gutyo ni gute umuntu yohitamwo umuntu bazobana muri benshi bariko baramurondera icambere uyo muntu ninde wenyene uwo muntu nukuvuga jewe mukobwa ni gute nohitamwo abantu bariko barandondera icambere jewe ndinde kibazo cambere jewe ndinde hari benshi bariko barandondera mugabo benshi kugira ngo menye dukwiye gufatanya banza kumenya jewe ndinde kugira menye uwo bizokunda ko dufatana urugendo ica kabiri mbega ko ndinde nkeneye iki nkeneye nde nuyuhe numva satisfaise umutima wanje nuyuhe numva satisfaise amaranga mutima yanje nuyuhe numva ko nitwaba turi kumwe nzumva nguwe neza merewe neza uyo muntu rero buryo umaze kumutora biroroshe ko naho hoba hari umuriyoni w'abantu cutoramwe uwo muntu kuko ubanza kuba umufise mu vyiyumviro no mu bicapo kugira ngo ni wamushikira uzoca umenya ngo wa wundi nari mfise mu vyiyumviro n'uyu bane bahetsaki amen 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 shengero ry'Imana mwavyumvise muriko mukurikirana Celebration Corner turi kumwe na Ebenezer Capo nitwa Norasque Ntare VI muriko murumva yuko ari couple ryoshe kumva ariko kandi Emma abantu benshi barakunda kumbwira ngo jende muntu baposting umugore gose ndi proud n'umugore wanje na cyane cyane kari kibaju ndi mu bagabo bitwa yuko bari bahawe umuti canke urabibona bijya ni script bose bafise bayivuga sinzi ko nawe mpora mbona umupostinga mukawe uvuga amajambo udufoto n'ibiki ibintu byinshi bikaze nkavuga nti none uyu mugabo ari muri babandi bahabwa imiti kuri abo bantu rero bavuga ati guposta umuntu simpa guposta umuntu ukunda menga no kumudandaza menga no kwiyemera karimo mukundana wewe kubera kubikora kwanze numve kwanze gituma ubikora jewe ubwa mbere mbabona kari bwo buzima jewe ni basi guposting umudamu umuntu Imana yampaye n'ubuzima bwanje kuko namambwira abantu sindi muri babagabo bakunda abana gusumba umugore ndakunda abana bafite ikibanza cabo mugabo hari umuntu yahevye ivyiwe hari umuntu yahevye byose aransanga ducikumwe niwe muntu wenyene twagiranye amasezerano imbere y'Imana ya pasteur y'ishengero imbere y'igihugu abanza etat civil ukaja imbere y'abantu ukaja imbere y'Imana ukemeza ati uyu muntu tuzotandukanywa n'urupfu bivuze ngo nta serment nigeze ngirana na papa na mama twarakundana bafise ikibanza cabo nta musi no mu mwana wanje turigera twicara ngo dusinyane ti mwana wanje wewe tuzogumana abana mfise umunsi umwe bazonsika sigarane na wa muntu ikintu cyambere gituma mpora postinga umuntu twubakanye kenshi gashoboka yaba nawe bishobora nohe ku masaha yose agize umunsi imisi igize indwi n'imisi igize ukwezi n'imisi igize umwaka n'imisi igize imisi nzomara ku isi kuko niwe muntu wenyene yemeye kunyaccepta ukondi yemera ko ducikumwe rero ndugiye kuca mwariko muravuga mpere ku cyambere ndamuvaloriza gusumba ikindi kintu cyose ku isi gift ya mbere Imana yampaye n'umudamu rero ababa posting n'ubuzima babayemo n'abataba posting niyo genre yabo yo kugaragaza urukundo mugo nagenda kubwiye ngo akari mu mutima gasesekara ku muntu bavuze umunwa si umunwa gusa urukundo ntiruvugisha umuntu rurashobora kuvugisha ikaramu rurashobora kuvugisha stati rurashobora kuvugisha ikindi kintu cyari cyo cyose jewe mba numva ko isi urukundo nkunda umugore ntigogarukira mu cyumba numva isi yo bimenye numva abantu bo bimenye bakamenya ko hari undi muntu nihebeye asumba abandi bantu bose ariko ikiza nabibonyemo gisumba ibintu byose
burya uba wugariye imihora y'ibigerageza ni gaka abantu baronka access yo kwinjira ku bantu bazi ba posting bazi ko bakundanye baca baguma tuvuga ngo tuko turafakinga ubuzima umuswahili yasavuga hariya mu kinami wacu itiga ufe basi igerageza nawe igana urabe ko bishobora nubwo je ndabishima kari n'ingabirana Imana yahaye umudamu wanje yahaye na solution couple kandi turabemera cyane mumenye ko muri hejuru gose ewana ujya mutire baguhaye unywe ni waheza kunywa umbikireko undungikireko naje ndabandanye nuko baravuze crowd iyo bavuze ariko reka avuga hari ukuntu waguma wahaze gusinzira umudamu wawe nawe arakwinjoyinga karenza reka asinzi uvuze yacangira urutoki okay crown iyo bavuze sinzi gituma nakunze crown n'umwana wanje yitwa crown haya yitwa crown yitwa crown nje gituma mbarige ntibagi iyo bavuze ubwiza bwa challenge ubwiza bwa struggle ndakashikira ndino kivuga gute ubwiza bw'amako ibigeragezo nibaza ko ico cyumvika ubwiza bw'ibigeragezo wewe umbiki je numva intsinzi numva kuduga numva gushika hejuru numva gushikira ico utahora ufise kubera sinziko no bisigura gato yego kubera tware wanje yamvugiye kuko nubundi ni wafise umunwa niwe avuga kandi Imana ishimwe ko twashikiriwe yavuze yuko dukijijwe twisunga Bibiliya iyo turiko turabona ibigeragezo runaka reka dufatira akarero kuri Yesu Yesu yaje mwisi mwenga byari bicoroshe igihe cyose yabayeho umenga biroroshe nta bintu birenze tubona ariko igihe atangira kuba persécuté hagera n'igihe bamushira ku musaraba mbere yanduruka arapfa icyo tubona mu nyuma nuko umuntu ahabwa izina rirenga ayandi mazina yose nuko umuntu tubona ashobora gukora icari carananiranye kuva na mbere y'isi ivyo bitubera karero tukabona yuko ayo ma challenge yose twa turahura nayo si bibazo ni mwaye kugira ngo dushika Imana yaduteguriye ni mwaye kugira ngo dushikire Imana yateguye ko dushikira Dawidi abonye Goliyati yo kwibaza ngo karabaye agira nyice ariko wamubonye yarabitse ko hageze kwa umwami hageze yuko yica uwo muntu yari yananiye abandi bose kugira bikunda shike aho Imana yamuteguriye challenge si bibazo singorane nubwo umenga niko vyitwa ahabwo ni mwaye ziza yo kuduga no gushikira Imana yakubwiye okay mabigenda gute umugabo yakunzwe n'umugore ataca afise hama maze kukironka agaca hemukira uwo mugore agaca genda konona ryatunga barondera na wa mugore ku bandi batafashanije gucana muri izo sirako murakoze cyane reka mbere kwa kano kana ndamaze imisi ndakavuga umunwa wakubwiye kugukunda uzigera uzinduka kuvuga kukwanga umutima waronse mwikibanza umunsi umwe ntuzozinduka umenga wari umupangaye bace bagukura mu mutima umuntu ni yagukura mu mutima wi nuko atazoba yarigeze kuguha ikibanza umuntu ntakunye kugukunda yakubwiye eje ahindutse avuga kakwanga ntazoba yarigeze akubwira akagukunda nshatse kuvuga ngo umugore mwacanye mu bigoye waramukunda kuvyukuri ushobora kuzinduka umunsi umwe ngo umubwire kumwanga rero ugiye kubona abagabo baheba abantu cyangwa umuntu mwacanye mu bintu mvuge kuri side zose ubu bisigaye biba kuri side zose ugasanga umuntu mwagogwanye natwe nitwaciye mu byoroshe nta couple nimwe ubwiza ntubwambara waciye mu byoroshe ngo bigaca bishika nk'umunsi umwe umuhabara agafata ikibanza akajya ibyo naronderanye na mama yake ndakubwire bijya bintu biba bisanzwe byari mu muntu ariko amafaranga n'igihe niba birabirevera ni kuvuga ntibibaze ngo ni wa muntu ari kuri avomarke gusa ntiyari bwa bigaragaza yavuga ati umunsi no yafata nikizimujya nabonye ko ari umunyacara narabonye aboga ku musumbi burya gusa amafaranga barindira igihe cyiza n'igihe cyo kuyaronka hama umuntu asange yamukuye kuri page ntaba mukuye ku page ujya munsi oya mu mutima burya ikibanza kirahari wakironse kuko turi mu bihe bikwemera kuba mu ico kibanza umunsi bihe byohinduka hari abandi bakwiriye ico kibanza nta byubatse ujya munsi burya bisanzwe biri muri we ako kantu mwakumvise muzosubire kuma mumbaza ibyo mumbaza crown
ni gute umudamu yo kwifata amaze kumenya ko umugabo we afise umuhabara? uko umudamu yo kwifata maze kumenya neza ko umugabo wawe afise umuhabara. Toujours navuze mbega wewe mugore urinde kuko byose byugariye ngaho. Iyo utazuriwe cyangwa utiyizi utitahura cyangwa utimenye, biroroshe cyane yuko wumvise ko umugabo wawe afise umuhabara, biroroshe cyane kucuvuga ati ka undi rero nyene nta kibanza nari mfise mu mutima wiwe, burya harero ndakuyemwe akarenge ndagiye. Ariko mu gihe uzi neza yuko hajya ahantu hafise ikibanza kandi kinini, pe importa ko kabwebwe kahitayemwo tubwebwe koresheje ako gaterube kuko ariko bakunda gukoresha, donc uwo muhabara pe importe uko kuntu yinjiye uramenya ngo ari karageragezwa gutwara ivyiwanje, il faut ko ndabirekipera, il faut yuko ngumana ivyiwanje kubera je nkunda kuvuga n'akaruru rusange nta muntu numwe batwara telefone ngo aca twenga kubera iki utacu twenga ubonye umusuma kwivye telefone uramenya ngo atwaye ikintu kitari gwiwe, hanyuma ukagerageza gufata ico kintu yaratwaye ukagisubirana wewe. Mugabo biroroshe cyane yuko nk'umuntu abona umenga umugabo watangiye kugonda amagato akaca heba burya rero yakunze bari vy'ukuri nawe nyene abazi ko uwo mugabo atari wiwe. Nawe umugarukana gute? Ivyigwa birebire. Oya bariko ariga. Ariko kimwe muri ivyo urasenga. Wamuronse gute? Kuko kugira umugabo urukane bivana regana ingene wanamuronse. Abahujwe no gusenga bakubaka biciye mu masengesho. Abo bantu kugira ngo n'urugo rwabo rurame n'amasengesho, niyo umugabo vyoshika akanyerera urumva yuko umuzanisha amasengesho. Kamusengera ariko kandi Bibiliya iravuga ngo twongere ko n'izindi ngeso nziza z'umugore zituma abagabo bareshwa n'ibikorwa vyiza dukora. Imana ibahezagire. Amen. Kaya nako ko gucura uri umugore gucumwa uzura mwandika ku mastati canke ukamurondera uwo muhabaro ukamutera igiti uri kumwe n'abandi badamu bashusha, hari abadamu baba bafise ukuboko kwe babajama. Kaya nako niko tuma umugabo agororoka. Oya kajya siko kuko ijya ni violence deja nico gituma nagumye mvuga nuko gusa iki kiganiro kizoshikira benshi kumbura bakijijwe n'abadakijijwe. Reka tuvuge basi kuri kote zose kubera tuvuza abakijijwe gusa tucumva gusenga mugabana nko mu mizima ngira ngo ivyo vyo kuvuga ngo aje mu mahombi nibiki atavyumva, mugana warafise faso yiwe yuko ngena ariko arasenga. Hariho n'umuntu atemera Imana mugaye ibaniye neza n'umugabo abonye bamutwaye nawe ashobora kuvuga none nanje cankorike. Mu bisanzwe kuja gufata umuntu wundi menga yaje kugutwara umugabo kaja kumukubita hajya ahantu harimwo brutalite. Deja usa wewe uri umuntu agwana ahubwo mwene abo bantu baba barahushije n'imyuga bakwiye kuja kwiyandikisha muri babandi baterana ibifunsi kuko urumva ko niyo muhamagaro baba bafise. Kuko ikikubabaje cose uci ushaka kureponda kuri ico ngo ugire nkuko kiriko kiragira indani, ico gihe cose wamutangareza itazitari nziza. Igihe cose umubabaro wumva uri mu mutima ugomba kuguturitsa ukaca ushaka gukora ikintu muri uwo mwanya, uko kuntu wumva ushaka guturika indani umeye ko ugomba uturitse n'abakwegereye. Uwo mugabo naho taragenda cyangwa yagiye uciye uja kurondera uwo muntu uravye nabura mwica kandi umwishuca uja mugasho kandi ntuzotsigura ngo je nayiko ndekipera umugabo wanje. Vyiza waba usenga waba udasenga, mbere naho udasenga fata ingingo usenge kuko ivyo tubona mwisi yo byo nakamara amaza. Ukaba udasenga ngira uri mu bapfumu, utari mu bapfumu naho fata ingingo usenge kuko nta nibindi bintu biwe nta hagati na hagati. Ariko ibintu iyo ningeso mbi babihagarike, vyerekana umuntu atarakura, vyerekana umuntu atiyizi, vyerekana umuntu atagaciro yiha. Umuntu yiha agaciro ntashobora kuja kugwanira ahantu hariya. Oya nibibaho umugore breva byo kugwana uratekana ahama mwavyumvise. Ariko kandi dushingira intahe nko mu minota 2 yamarushwa mwaciyemo nka couple ariko abasiga muhagaze. ubwa mbere ikintu kitanyoroheye ni
kuba mu buzima nta bwo kuva muri transition yo kuba umusore ongera ukaja mu rugo nabaye umugabo ntarigera ngira imyitwarariko yo gupanga amazu ico kiriho ya kuva muhira iyo experience tazuzi ndiko ndabwira n'abasore ngaha jewe usi nobikora ibyambaye ko novuga ko nabandi batogira experience va muhira uje gupanga umenyere kuri ha kwezi landlord canke se ujya muntu upangiye akwishuze umenye kubana nico gitutu ako nakantu kanyoroheye gose nibaza ko abari kubaza ko barankurikirana bavyumva basi kuko kizokurikirana batizera ni ikintu kitanyoroheye challenge ya kabiri nukubaho ugeze mu rugo aho warutse akazi kagahagarara sinza kubigiramo amadetaye menshi nanje ico kintu carambaye carambaye ko kuko nasanze nta rugo rushobora gukomera rudaciye mu bikomeye ako nako karansigiye akantu ariko nakomeje kwihangana kandi apana umwaka umwe apana ibiri warabaye atakaza ufise ya umudamu ari kwishuri no umudamu wanje yari afise akazi ariko kandi akongera akiga mugabo burya ni vyiza ko Imana ibahezagiye abagabo sinituvuze ngo abagore ntibahezagire turi mwisezano rishasha mugabo urumva kandi sikuvuga ko nari umushomeri komtere wa bundi yirirwa mu nzu ariko akazi kamire hari kubita ikiraka ibujumbura murahazi yindi kubita ikiraka yindi kubita ikiraka yindi bikanka udafise umusimamo ntabwo narifise akazi k'umusimamo gaca ubona watwaye ikintu nk'iki banza ukirabe kwanza sivyo abari kuri kamera murabibona ko bimeze neza abari ko zo bariko turaba gaca twara ikintu nk'iki yani ntugitraite ngo bandanye kimeremeta rero ako nako nikoroshe mugabo twagumanye Imana mfate nakanya shimire my wife yavyitwayemo neza nta gihe na kimwe ntitubivugira kuri kamera nitwo turakina film yavyitwayemo neza rero inyuma y'ubugaragwa hirya y'ubugaragwa haro gruwa hirya y'ubugaragwa urumva abadamu bama bashobora kwihanganira ivyo bintu nukuri umwami arabashumbusha kuko hari inshumbusho y'ivyaretswe ushobora kwihuta ubana n'umuntu ukabona agacu ntako ukabona no musi ntibimeze neza umenye ko ni wagumuka canke se ukitwara nabi gruwari warubikiwe hari imbere nusubira kwijamura uravyo baratagase vya bihe twaravyibagiye ijambo ry'Imana rivuga ngo Ana amaze kuronka umwana ngo ntiyasubiye kwirabura ni gukundi nivuga ngo iyo Imana ikugiriye neza ukaja mu bwiza ntusubira kwibuka vya bihe ni inkuru twibuka ariko vya bindi byo kumara mu gashomeri tuno tubezo utadusatisfeza neza ubunya Kristo yarishe uwo mwaka kandi uwo mudayimoni yarapfuye ubu dufise akazi kubw'ubuntu bwayo ndakora arakora ahubwo nyene ngire ko muze muramushorera kene kwambara neza akorera muri galerie ndayizamba afise ico bitwa Eza Top Fashion ki buca kiba Eza Collection kuko ariko akora ibintu byinshi impuzu yari yo yose kene kwambara neza wa mudamu twari atana kimwe twari dufise warafise iduka muri ndayizamba hashike muri second aca kwitaho ariko ntivyoroshe bisaba ukwihangana okay Crown umugabo waragushingira naye kweri wabaye umwizi arazi ivyo ariko aravuga birashoboka ko abantu batabizi mugabo wewe indani arazi ico ariko aravuga tugira ariko avuga gutya bariko avuga iki ntiyari yashatse kubivuga ko mugabo ariko aravuga ivyo bintu bona base ryari niho yashinze ntaye aravuga ati ntivyoroshe dufate nk'umwana w'umukinindo kamujana mu kinama kubayo kaca ava mu buzima bw'amateremusi akinjira mu buzima adashaka kuronka n'icayi n'akarundi ko ndatanga ati ntibiba vyoroshe ariko aravuga uko arazi standard twari turiko arazi n'ukungene twakorotse arazi ukuntu twihanganiye guca muri ivyo bihe udashobora kwiyumvira ati jereka nsubira inyuma hari abakobwa benshi ubunya bagiye nko ku bagabo agasanga ivyo yarateze cyangwa ivyo yari yibaza si vyaronse aca asubira inyuma kavuga je no nja kugorwa gute
je ndasanzwe nzopamba edare muhira turabifise reka ngende nicara ngi vya data n'ivya mawe mugabo ariko aravuga uko arazi ko atari yo kaye yabaye arabizi yuko malgré ivyo vyose ambwira ati abankoye ndabazi taho niho ntumbera bene urarenze yari yarafashe ingingo ko atahandi ntasaganirizo na no return ntabyo inyuma ntihabaho basi yavuga ati songa imbere jimbere mutwe w'urugo turashika aho Imana yateguye ko dushika ngo nawe agashomeri kari kagukubise gose my friend iyo nkuru ntuyigarukane iyo nkuru ntuyigarukane gusa warabuze yinzu rimwe kabiri gatatu sindi muri ba bantu bageze i Kanani bibagira ko bace mu bugaragu bona shaka abanzi baranzi ko je ntigeze nkurira mu bugaragu ariko nama mvuga ngo nk'umukozi w'Imana we are trained duca mu bidu training kugira tuba abantu bakomeye bibiri ivuga ngo izahabu rica mu muriro kugira yitwe giza rero izahabu natwe twaraciye mu muriro utoroshe kubura ya bisi mugiye kuja gusenga ukanza mukanenga mukarindira abandi bagataha taya taxi mufise uno musi ukabura y'inzu ejo ukazobona Imana yazanye mu marayika ukayaronka ku mugoroba bantu b'Imana ivyo byaranshikiye kandi sindi jenye n'umugani wa muntu ariko nagiye mbona Imana nshake kugenda mbwiye abantu bazodukurikirana canke bazokurikirana kino kiganiro umugabo wa kuba dafise uno musi nta kintu na kimwe kivuze keje atazoroha na ivyo bintu ubitahure kugumiza umutima ku Mana gukora kwizigira umva ubu naravyibagiye isigaye yacitse inkuru yakahise ariko amayinzu je nibuka igihe kimwe babarenda ndashingiye naye kugira ngo ifashe abandi igihe kimwe ndavyibuka neza ko hari jeudi twari twitegura kuca ku makoraniro mu misi dusenga twe harimwo musi wa kane nditegura ndaheza kwitegura aha nsohotse mpurirana n'umugabo aje mu muryango ndamwakira aricara acarambwira ati sinteba akira iki gipapuro ndakuzaniye uraza kubwira umugabo wawe numva umutima umengo urasimvye ndavuga ibi ndabiraba kwe iki kintu ni gikazanye ca ndiherera ca ndakiraba ico gipapuro cavuga ngo mwitegure twari kuwa kane kuwa kabiri musohoke mu nzu yacu muhapfe ndavyiyumviriye ndavuga none ngaha dukora iki ca ndamutelefona acambwa je namaze gushika kuri eglise kandi urabizishe ingo tuhimbaze ca ndigiye uwo munsi mu gutamba wamengani twebwe abantu tutazi ikintu citwa ikibazo dimanche wari kutubona tuko turaserebura cyangwa tuko turaserebra yari kuvuga ati kwisi y'Imana nta bantu bahiriwe nk'abarya abantu babiri ariko twari tubizi neza ko turiko turaserebra mugabo dusigaranye umunsi umwe wa lent kugira ngo mardi dusohoke inzu ariko kubera nyene yuko Imana itegera ingene ibura ingene bigenza kandi ibintu byose nubwo tuba tubona bitagenze neza ibifise umugambi wayo uri nyuma lenda amafaranga twari tuyaronse yo kuriha ayo mezi yose yo kuriha n'ayandi mezi ngira nka sisi y'imbere nayo kugura ngira ikintu cyose twari twarabuze muri ivyo bihe byose nayo kwifata neza nayo kwimeza neza yose yarabonetse lendi buca dusubiza inzu kwa kabiri Imana bavuye mwishe umuzungu oya ni Imana ni Imana bigenza avuze uko cyane bwa iyindi ntaye bantu b'Imana abantu ntibashobora kuba baciye mu bintu byoroshe kugira ubabone hari Imana yakoze umunsi umwe twigeze kwisanga atakintu kimwe dufise turi muri ba bantu yemwe yigeze kwisanga ataco bafise umunsi umwe hama madama acambwira ngo turasigaranye 20000 yari 10000 acambwira ati rero dukora iki umva 10000 hama ntuzi ngejo ngo uzosumisha iki sinzi ko mubona ibihumbi 10 bujumbu nta nyuma y'urugo dufise madama acambwira ati dukora ikintu rero tugende kuri beyiki tuyage tunezerwe udufoto ndadufise tuwo munsi cha tuja kuri beach madamu
acaguramwo pome arasasa akantu kuri beach tugura amafana abiri zari zikizimbutse sikera n'agapome turasharija nyene akadeko kuri Tanganyika nagenda kuvuga ngo izo foto abazibonye twahise tubona n'umufotografa dusanze ngo aje no tuma ndabafotora kwera umva muri 10,000 ayo kwifotoza ntabarimwe y'amafanga turayafungwa turayamara uca wimvira umunsi ukurikira ni ubuntu bwayo buca bukugaburira mugabo ndiko nshinga nta uko kwizera kuvuga ati naho hasigaye 10,000 ni umunezero ntubure kubugiye gusoma mu Bitesalonike 5 umurongo waho wa 16 avuga ngo munezerwe imisi yose yakoze ijambo turanezerwa malgré naho tutaboneje rero twaciye mu bintu bitoroshe cyane niyo ntaye ndayibutse ndibutse ko twigeze gusigana 10,000 kwera mugatondo tugiye gusenga aratubabarira tuguma dushinge ntaye sawa uwo munsi hari dimanche turavyuka tugomba kwitegura ngo tuje gusenga yaradise imodoka twiteguye hanyuma hari ukunyene twaba mu nzu nyene ntoyi donc des chambres na salle mu yindi chambre ndiko nditegura ndabutuna turi candarumarika yuko stock igaragara atakina kimwe gira nta n'umunyu twari dufise rien nyene ubusa hanyuma mu nzu naho nyene umenga twari dufise 10,000 ca turarabana ibi 10,000 tubisumishe twari babiri mu nzu umva cyari gututunga n'ibiburi saa 6 mw'ijoro gira na saa 5 umunsi tubisumishe duhebe gusenga cyangwa nawe tuyagura igitoro tuje gusenga ati tuyagura igitoro tuje gusenga cha turagura igitoro cha tuja gusenga tugiye gusenga nibuka yuko après kilte hari umuntu yaciye aza acamwe ngo nabutse umugabo wawe ngo have ngo umumpera ngo yampezagiye asha duha ivyo 10,000 nyene navyo nyene arabira barambwiye ati ndo nubundi aya rukwinta caza kutumarira tugende tuyarye nukuvuga ngo twebwe principe d'office iyo ufise ibintu bike umenya ngo ni imbuto ndose guteragira kugira ndo nk'ibindi vyinshi iyo rero tubonye dufise 10,000 n'ubundi basi aho nuko twari babiri mugabo ufise nk'abana cyo ca bigenda gute usanga bitavamo objectif bari yo kugira ngo yajya here kugira ngo yandashobore kubuza ca turayajya aho rero umayidi turateka neza turafungura handi uvuga ati ndacumvya kanyuma rero reka nipfire ku mugoroba twarabonye igitangaza kidasanzwe nibaza yuko nko masamo yahageze ndiko ndatelefona abantu bose no banziti nimuze mutora ibi ibintu vyanyuzuranye vyabaye vyinshi sifise abo ndabiha ibi bitoki bizobora ibi birayi bizobora nimuze mutora ibintu muhira kubera ikimana ntigera ibura ingene bigenza setu iyo wumviye ijwi ryayo kandi yushize priorite cyangwa principe mu bintu vyayo rero twe kubera principe zacu cyane cyane zimatana no kuguma kumana kuko ni osoko ya vyose biroroshe cyane yuko ibisigaye byose civyitwararika ico gihe haje abantu bose tutari duherukanye tutari tuzi kumva gutelefone ngo ndamanutse ngo nje kukuraba kazona yikoreye iki kigunira kiva nkari akikageza aha ukumva undi ngo raba kuri imikaje ibintu vy'ibisiga bwenge dimwe kugira ngo dutere intege abandi ivyo bihe uri kuracamwo si fin abwo ni intango kandi ubwo bugaragwa canke utubazo tunaka ubona umengo urikura uracamwo nibigutegurira intaho uzoshinga igihe kimwe uzobivamo ku buryo udasaba kwibuka ko wigeze no kubicamo mani bahetsagira amen ema kuri wowe umugore mwiza n'umugore ameze gute ubwiza c'est vague mugabo iyo bavuze ubwiza biri hirya cyane y'ibyo tubonesha amaso kuko umugore mwiza ararengeye taye ararengeye isura ararengeye ko mubona akagukwega burya umugore mwiza rero ni umugore yakuremewe kuko abagore sinzi tuvugisha ukuri ubogenda muri ville kuri kiosk uzobona haciye ufise ukwasa bijya by'inyuma hagasubira hagaca ufise ukwasa nubundi hagasubira hagaca ufise ukwasa mugo abo bagore 1,000 miliyoni bari kwisi saba kuremewe mwiza rero ni gwa rubavuga gukuri imana yakuremewe kuko uyo muhuye biruzuzanye kuko naho ubona uwo mwiza kwitaye kwisura arafise undi yaremewe
urafise uwo waremeye umugore mwiza mu majambo magufi avunaguye ni umugore yakuremewe. Okay, mwavyumvise umugore mwiza wariwe nimusubire kuza muratera swata umugore mwiza no mfise ngibisusu ngo ni iki sinzi mwavyumvise umugore mwiza ngene ameze n'umugore wawe. So okay, twe turabandanya muri kumumva ko tugenda twiga byinshi tugenda tumva n'intahe zitandukanye nibaza yuko abari mu bihe nk'ivyo muri kumurumva yuko n'abandi bantu babiciyemwo kandi byabasize bakomeye. Ego reka tuje kutundi tubazo ngoma ndakwaza tubaze dukeye imbere yuko tuja mu tundi tubazo abantu bakunda kenshi baba barindiriye ko nza kubabaza. Urazi zina rya nyoko bukwe? Ndarizi cyane. Nkunda guhaye urivuge muri 5 secondes. Yego no. Yego. Reka nitumuvuge. Yego ndarizi. Yego cyane. Nawe jyamu data bukwe. Sure. Eba kumura. Urarizi. Yeah. Ico gituma kaje kimeze gute? Wavukiye mu ntara ya Hema? Navukiye mu ntara ya kera ya Kayanza ubu ni Butanyerera exactement ku mupaka w'u Rwanda aho bitwa Ikabarori wabo n'abantu. Sinahabaye umwanya munini nyuma y'umwaka umwe twatwimukiye mu Kayanza murira mu Kayanza kugera muri secondaire kaminuza ndayiga Bujumbura mu Kiganga. Yego. Murabana bangahe muhira? Mu miryango w'Abisirayeli haburamwo babiri umva turi 10. Twari twaragwiriye. Niba abavyeyi nabo n'abamuzi. Twarakoze ijambo rya Aburahamu. Oya abavyeyi babandi nabona cyane. Abavyeyi ntabo mfise. Nta muvyeyi numwe sigaranye Imana yarabiyegereje mama 2009 papa 2017. Abaragurutse. Mugo ndafise Imana ndafise n'umugore. N'abana. Urafise n'abana. Okay, urafise n'abana ariko urafise isobukwe. Ndamufise n'amabukwe bari. Yego. Imana iciguha abandi. Imana yaranshumbushiye muri system ko. Yego. Okay. Nikiye kintu utarigera ubwira umugore wawe woshaka kumubwira imbere yacu? No mose. Ntarigera mbwira umugore. Kandi ukimubwira umuraba buki. Kumenga amaze kumubwira byose. Ariko mukunzi wanje hari ikintu ntarigera ndakubwiye ngenda kubwira imbere ya kamera nuko binkundi ko ndaguha isi yose aho ivi kagera ukayiganza noyiguha ariko kandi ikintu kizonezera n'umunsi umwe twavuye muno mubiri tutakibabara mwijoro tugahurirayo. Irakomeye. Sinabwa birisa ariko no musi ndayiguha. Ivyo mane byinshi. Zava twimura. Ashaka tutozigara ko turi. Zocuma Jupiter cyangwa umpe Mars. Kandi agwaho batarashika Jupiter Mars. Kubera ikisi. Sinibaza ko ari ibintu ntarakubwira mugabo. Hari ikintu kimwe nkunda kwiyumvira ko kenshi sinkunda kukivuga. Nuko igihe cyose iyo ndiko ndakuraba simbona umugabo nkunda gusa. Simbona umugabo anyitwararika gusa. Mbona ubukuru bw'Imana. Nkabona ukungene Imana yamenye ico nari nkeneye. Umunsi wabonye akananditse. Ntabyo bari gushobora abandi. Ariko barabishoboye. Ibiki. Uko nyene bimeze. Kumacinga mu byakeneye. Ibyo bintu byari bine nuko. Mbaza kabazo nawe ushaka. Ubu mbaza kabazo kamushaka. Bon. Hamara mwene data chambaza kandi kabazo. Hama ncendabika ingene tubandanye. Jenge ndababaze akabazo nka solution couple. Ariko no musumva ko arimwe muri kuri microphone. Ndagomba unsangize experience ukuntu usohoka muri challenge ukuntu ugwana n'ijya tension. Ndabakunda
nyene nama nabwira na madame uti bajya abantu bari brave bari intwari ariko nsangiza nanje vraiment experience ubisohokamo gute cyangwa upfa gukauka wapfirinda jewe icambere ntivyigera bimbabaza ivyo bavuga pemport ivyo bavuga byose hama namenye yuko ivyo bavuga biba bifise igihe cyose kirafise period ibintu byose bifise period yavyo nakuriye mu imwaro hama haraba igihe imvura ikagwa ikindi gihe ntigwe hama je nakuze ndagira kuragira sinzi ko ndabizi no gusenya ndabizi hari igihe rero naje gusenya inka nkazibura ariko yaba ari period y'imvura igihe nazibura yaba ari period y'imvura ariko muci mweneda zaba zihari rero ivyo byaranyigishije ibintu byose kino gihe nico kuvugwa ariko gihe naco baza bari kwadutera amashurwe kandi kenshi abagutera amashurwe abari babandi nyine bagutera n'amahwa rero igihe cyose uzobona bariko barantuvuga uzoca uvuga uti Norasque ari mu gihe ciwe nico gihe mbere nkunda gusumba n'ibindi bihe kubera nama nimba ati ibiko bibaye what the next iri ni joro umva ugomba bucerera hama nca ndamenye yuko ibintu byose ari script donc ivyo bavuga kuri jewe barabivuze ku wundi babivuze kuri Ema barabivuze no kuri nta bintu bishasha bijya munsi y'izuba bihari je byo bavuga ni bya bindi nyene Norasque yararongowe Norasque nta bindi bavuga ni bya bindi nyene kandi ijya nkuru yashaje ijya muri mazimisi nibahige content ishasha ko abatabirenze ego sinzi ko nivyeshe neza sha nukuri nanyuzwe mama crown ikibazo ngomba kukubaza ikibazo naho tenipfuza kuzokubaza kandi nturegeze wewe mbazi byo wumva gikomeye oya si kuvuga ngo ko gikomeye cyane mugabo nibwira ko kumbure kuri jewe kirafise ico kivuze kandi no ku bandi benshi turakubona uri umugabo ego w'intwari koko ariko ufise umugore nawe w'intwari kati reka ndabivuge muri iyi cadre ubana n'umugore ari influente bavuga influente ari influente cyane bon shira entre parenthèses ngira no kukurusha kuri wewe bivuze iki kuri wewe ubibamwo gute kuri wewe uvyakira gute kuri jewe ndi proud no kuba ari kwanza ari mu influencer mu influenceuse ndi proud kwera nta proud mba namubwiye ntihagarika dupambaye n'indi live ariko sinzi ko abonye muri office ntabonye ko ifoto iri ari yiwe wenye ntibabonye ko atayiwandiriye rero nyimba ari umuntu wambera mushigikiye ni jewe nigiye abandi bose bamubwiye ati wewe uri umucayi ntavyo ushoboye banje n'inyuma nkoma mashi wewe go baby urarenze rero ndi proud no kuba ari kuri yo level hama hari gihe mura mfuha nivyo kwera ari uzobona ikintu cikigabo kije ngo Fanny uko ndapfuye ndagukunda kikamugwako ukazona kiramubizuye basi ariko bon Rafa pas twagiye mu Rwanda mbona ikigabo nyine kiki Fanny Lavine gato nicari kizi ko afise n'umugabo cyane Fanny Lavine ndavuga ni my god mukwihangana nyine ariko ndi birandyohera mbavuze ntararenze ariko Imana irarenze muri we naco bitwaye biraryoshe warabimenyereye ariko bisaba umutima wo kuba utahura ivyo murimwo wo kwihangana cyane hirya ejo sinzi ujya umuntu yagutelefone hari umuntu yagutelefone hirya ejo mutuka ngo ubwo umuntu sinzi umugabo yagutelefone hirya ejo mu masaha 5 alo Fanny nukuri ndagukunda umugabo kandi yabwa ni my god bamutelefone rero madame baramukunda wiga kumenya uti ni nko kugira umugabo w'umupastor barabushe ku abandi bantu bakamutura imitwaro bari babiri bagateba mu biro bagateba kuri APR rero natwe dufise ishengero nyine numva tu ministeringa ko twiteze nivyo nibaze yuko narabimenyereye ariko kandi biranandyohera ndanabisengera yaba tusabisengera tuba twaraguye hasi kwa twahuye n'imyami myinshi shaka kudu making a down
ariko imana yabanye natwe. Okay, murafika ni kabaza niwakishuye ngo kamare akanyuma akavuga ngo bimatiki bimaziki kugira uwo mugore ari influente nk'uko ubuzima bw'iwawe kuri wewe bimaze nk'iki benefice ni ikihe kintu reka ndayiguhe n'ibintu bitatu cambere bimaze icambere birazana inoti bakumvise icambere birazana inoti no munsi ikidandazwa je nkoresha mfise ndi mu videographe donc nkora amafilme urabona ko n'ubundi nyuma ya kamera igihe nabuze ibindi nta n'ibindi biraka nkikora ikiraka nkora n'uyu ndamushira ngaha gakina filme ama andi madiri ndayakora ariko sindayifocus ngako gose donc kuba rero ari umu influenceuse naho abandi bantu batompa idiri nimwe ndayifise idiri nca ndandaza ikidandaza canje nuwe yego rero urumva yego birazana inoti kabisa kandi cyane nibaza yuko ukuna wewe uduga gose mu kumenyekana no yacaronka inoti kubera ucudandaza gose bajavuga ati hari umuntu adandaza gose mbere nzo nta muntu dufitaniye contrat adandaza impuzu okay nzokugirira publicité rimwe thank rimwe you turagemeye thank you Fanny 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 navyemeye ntugira ubwoba okay thank you umutwe w'urugo yavyemeye yeah kugira mwene data ajye kuri influence yawe abengene biryoshe ko umugore amenyekana biraryoshe gose urumva uzabumva bamubwira ati abakiriya ibintu babimaze usigabuzwe too much rero nanje nza numva ama contrat je amande y'ubuntu nivyo ariko hari no kuba nyene abazwi yego hama ica kabiri naco hari ama service menshi ndonka menshi pe kuri gusa kaza wumva umuntu aguhaye nyine ikintu ati we madamu wawe ararenze okay madamu ararenze baramuzi ariko ufuha bashe usanga baraturitse ariko nanje ndafasi buke ariko ndihangana ica gatatu arico canyuma kandi gifasha biradufasha gutanga message byoroshe turabakozi b'Imana bien sûr que oui biratworohera nk'ubu nogomba kuvuga ibintu ndashoboye kumucako hama tukaya tuvuga ibintu bigaca bishika kuri nibaze yuko ufise ahantu ushoboye gucisha message ya byoshe gose ya Emma wacu ro kiri kibazo ni sawa ni bon nanyuzwe ibindi nzobibabariza inbox rego twe tuzokwishura niba ari ibintu bya mbere dushoboye kwishura okay mwakoze kutwitaba Emma sawa Barcelona canke Real mbona tugiye mu tubazo dutandukanye natwe twari turimo tw'urukundo au fait nahoze ndumukinyi w'umupira narakuze nkina umupira ndabifana mugabo uye se ngomba kusigura ngo nta mupira ukunda ari ikintu ngire kandi ugombuce sikuba ko nta ukunda ubu bisigaye bingora kuko urumva hari ibindi bingera hariho ibindi bifise kibanza mugabo je nakunda Barcelona kweri wow buye siragwa ko ndafuzunguru gusumva ubusinki vyitaho ngo menye ngo baguze ngo bubatse mpora ndayibona mugabo ariko Barcelona urinzi uraba Barcelona ahubwo niyo match yonyene nda mu mwaka wose ntumbwiye ngo Premier League ngo yakinye ndamutse niha iyo pene kugira ibyo bintu noraba match ya Barcelona okay mwene dawe urabiha gute cyangwa kurikira iyo ziteye zipfutswe wewe ntunabimenye uvuga ati cyo yakunze Barcelona erapsotse navyo okay heha wibaza kiri mu ntara yahe ni jewe cyangwa nuri amwe data tugeze uriko rahiyumvira niwe nagera kuri wewe mpindura ikibanza okay hari ibintu je bingo bagira ni muravya baoti kabisa birangora byo bibazo nivyo ndacateranje imbere teranje imbere gaze heha iri muravya yupira crown ni sawa guys okay
Ibujumbura ifise amakomine angahe mweneta? ubu Bujumbura ifise amakomine menshi kuko bwa mbere ubu ni Bujumbura yagutse birafise nk'amakomine 9 amakomine 9 bwa mbere aho rarane ikiri Bujumbura gusa buzaca ibitoki zose ziri n'amakomine. Okay, nivyo. Wibaza yuko impendi vyarakomeza ngahe? Crown. Asha abisaba turatisha. Ivyo nta chatsi GPG buza. No ya. Kandi muze muri kukwarosa amanota menshi. Burya hari akanoza kuba. Okay, baseka ndaguhindura ikibazo. Intara Runyonga bibaza ko yavuka mu yihe ntara? Isunge histoire. Isunge histoire. Chiragito. Wari gutaho. Nanje mbaze Norasque. Samanda yavuka mu yihe ntara? Yarage, utombatane. Ni wantumira muri ebene. Nzoza natu. Okay, let's go. Okay, gatuaze akanyuma. Uburundi bwa gutsinda leta. Burundi bwa gutsinda kera. Ubaza kuvuga ni kihe gihugu? Gatsinze Togo. Bana Israel. Come on, brother. Come on. Oya simpindura. Ni Togo. Simpindura kweli. Simpindura. Yari Togo. Yari Uze kukirondera nashika muhiri. Niyo devare ndaguha uze kukimbwira niwe kimenya. Canke wakikubwira mu commentaire. Ndiko ndibuka president w'ico gihugu. Kereka twibandaniriza cyako nani. Akajambo kamwe kuri apotre King. My father. Hallelujah. Abadjedez. Muri 30 secondes ntuce uvuga byinshi. Bo nahuye n'umugabo afise ukwizera afise ugusenga adatinya ikintu nakimwe maze imisi ndavyandika kuri stati yanje ni umugabo yanyigishije gusenga yampagurukije mu ijambo ndakunda couple yiwe murazi kari y'amateka ama bibiri kivuga ngo nkuko amavuta yasukwa ku mutwe wa Aroni agaseseka natwe bwe araseseka tugashikirwa rero Yesu acavuga ngo data arakora nanje ndakora apotre King Diedon na couple yiwe barakundana nanje nkabandanya nkundana muri Ebenezer family barabazi yeah mwakoze cyane kutita nawe urafisa ko warusha kuvuga ukuri we wese kwari wese reka mbere kuri uwo mugabo wanje ndamubwire ko yarakoze kumitamu kubera nimba mwaratumenye mwamenye nka couple ni mwamenye nk'umukobwa ariko iyo couple yabonetse kubera yigeze kumbwira ijambo rimwe rero warakoze kumitamu muri babandi bose atkana general bimerita okay shimire na solution couple abishoboye solution couple mwakoze kutwimvira ko mwakoze kututumira dushimire n'abadukurikiranye bose twizere ko muzohezagirwa kandi muzofashwa kandi ibyo mwumvise ibyo bacikira ubuzima mukwiye kwigirako kandi bahezagire amen mwakoze kutwita ciao thank you yeah